Bakunzi ba shene yacu ya Ntengi imwe turabaramukije cyane, turabaramukije amahoro y'Imana. Uyu munsi rero twashaka tuganirize abashitsi bacu babanze batwidondore. Turafise ivyo tuza kubabaza ariko turashaka batwidondore. Murakoze. Duhere kuri madamu hariya hirya iburyo bwanje, hanyuma hasubire umushingantahe ari mu bubafu bwanje. Murakoze. Murakoze kumpa ijambo. Ndahaye mwiriwe abakunzi ba Ntengi imwe, ndabaramukije amahoro y'Imana. Jewe nitwa Hicintuka Silivane, hanyuma ndi umudamu, ndubatse, ndafise umutware n'umwana, hanyuma maze imyaka 7 mba hano mu Bubirigi. Murakoze nuko no kwidondora. Yego murakoze. Reka tubaze umushingantahe nawe uruhande rwawe atubwire. Murakoze kuntumira kuri shene yanyu ya Ntengi imwe. Je abavyeyi banyise Havyarimana Godfrey. Nkaba nubatse, mfise umupfasoni umwe, nibondo Imana yaduhezagije bitatu. Amen. Yego murakoze. Yego murakoze. Rero twashaka twumvise ko muba mu mahanga. Rero igihe usanga umuntu bishika akaba mu mahanga ariko umuryango wiwe batari kumwe. Sinzi ko namwe ariko byabagendekeye, sinzi ko namwe ariko byagenze nuko imiryango yanyu mwavanye mu gihugu canyu mukaza mu kindi muri kumwe, cyane nuko bishika ugasanga hariho nk'umwe yatanguye. Ngira muratubwira. Jewe nije natanguye kuza, ego umuryango wanje uza kuza mu nyuma, baje haciye imyaka 2 ndi ngaha. Ego Murakoze. Nanje byaranshikiye kubera umupfasoni wanje yaraje, hama nanje nagiye kumushikira twe n'abana haheze umwaka umwe. Twaramaze umwaka tutabana, ari ngaha natwe turi mu Burundi tunabana. Vyaranyaburutse, Imana yaduciriye akanzo. Hama turakabonye turagacamo tuza turiruka turamusanga hano. Yarakoze. Ndumva mwebwe uko muri babiri turavye ukuntu imiryango yacu mu Burundi uko igenda, usanga uyo umushingantahe ariwe yagiye no kuvuga yagiye nko gupagasa cyane, yagiye kuronderera nyarurugo, umupfasoni agasigarana n'umuryango. Ivyo tumenyereye uca usanga menga ivyo bisa n'ivyumvikana cyane, bisa n'ivyoroha naho bitoroha neza, ariko iyo ari umugabo yasigaye mu rugo uca usanga umenga ari ukuntu abagabo bibagora gusigarana urugo. Sinzi ko namwe ariko mubibona nk'uko naje ndabibona. Murakoze. Hari akajambo wavuze ngo iyo umugabo yagiye atangugenda kurondera urugo, umupfasoni agasigara mu rugo. Umugabo yagiye mu mahanga ngo birumvikana kuruta. Oya, ahubwo je mbona abo umugore abo umugabo ubwiye byose birumvikana, kubera igihe Imana ihuza umugabo n'umugore yabwo ati muzokuzanya. Rero utangugenda wese uvuye ko abagiye kuronderera urugo. Hanyuma nivyo umugabo asigaranye abana biragorana cyane kuruta ko umugore asigarana abana. Hajye abagore barafise akandi kantu barusha abagabo cyane kwita abana. Ego sinzi ko namwe jewe uvuze ko vyoroshe vyumvikana hagiye umugabo gusumba hagiye umugore, na jewe numva umenga nko mu mico yacu ya kera umugabo niwe yaja kuronderera urugo. Kera hariho ivyo bita ngo kugenda imanamba, wasanga hagenda abagabo gusa, ariko ubu vyarahindutse, uw'Imana iciriye inzira
niwe agenda. Rero usigaranye urugo canke uwo yagiye nk'uko Goda bivuze, mwese ntibiborohera. Kuri jewe numva umenga ntawe vyoroha. Ego umenga umudamu asigaranye abana biroroshe, ariko urugo si abana gusa. Hari n'ababa batararonka abo bana mugabo ugasanga umwe aragiye hasigaye uwundi. Ntivyoroshe na gato kubona umwe ari hariya uwundi ari hariya. Ego nanje ngira ndabitahura gutyo, ariko tugendeye ku mico y'abarundi, nibaza ko twamenyereye yuko umupfasoni aba ariwe ari yegereye umuryango cane, yitaho utuntu two mu nzu. Nivyo nashatse kuvuga, kwitaho ibintu vyo mu nzu abagabo iwacu ntibaba babimenyereye cane, ariko birashika nyene ko bitagenda nk'uko jewe nariko ndavyibaza. Rero sinzi ko mwotuganiriza iyo mwari muri umwe wese aho yarari, ibibazo mwagiye muragira mutari kumwe n'abo mwubakanye, muri make mu miryango yawe. Reka ntangure jewe. Ego umupfasoni Priorite dame. Ego cyane gose. Reka mumaze mutangure. Merci. Experience mwagize. Ego jewe ntivyari vyoroshe kuko navuze ko ego nije natanguye kuza, hanyuma ico nabonye nuko iyo wagiye ahantu usiga umuryango wawe inyuma yawe, umutima ntiwigera utekana. Urumva ugira kuba uri mushasha mu gihugu ugiyemwo. Reka ndeke kuvuga en general, mvuge ku bindaba. Jewe narashitse ngaha, urumva nashitse nta muntu nari mfise ngo aranyakira muri iki gihugu, ntawe nari mfise amenyereza. Urumva nkagira intambara yo kugira amenyere ngaha, n'intambara yo kubandanya nubaka urugo a distance. Ntivyari vyoroshe na gatoyi. Hari igihe bambwira bati, numva ati umutware yagwaye, canke umwana yagwaye, canke umukozi yagiye. Murazi ko umukozi, ivy'abakozi kenshi birabwa n'abadamu. Nkavuga nti none ko bariko bambwira ngo umukozi yagiye, ndahagarara iburaya ndondera umukozi, ndabaronderera umukozi. Nkumva umutima urahagaze, nkarara ntasinziriye nti ejo abana bazoja kw'ishuri, bazoshika batarya, nanje ntahari kugira ngo nshobore kurondera ivyo bafungura. Nkumva nyene biragoye kubaka urugo uri kure yago. Reka mbanze mpe akajambo Gode ntagire ngo abagore bafashe ijambo ntibasubira kurirekura. Muca mwiganza. Ngo tugira amajambo menshi. Reka ndaguha ijambo, turaganira twese. Ego murakoze kumpa ijambo. Ayumvise ngo muca mwiganza, ako karagaciyemo. Tube turatwenga nta iganiro kibaho wala tudatwenga. Rero nanje vyarangoye cane gose. Umupfasoni wanje amaze kuza ngaha, niwe yatanguye kuza nsigaranye abana. Vyarangoye kubera abana babiri bakuru b'abakobwa biga muri internat mw'Ijenda, nkasigara n'uwo muhungu. Igihe kimwe rero uwo muhungu yaragwaye, ndabura ico mfata nico ndeka. Arashuha, yagwaye grippe, sinabona nuko agwaye grippe. Kubera iki? Mutu wanje hariho ivyo bintu ntarimenyereye uko arije njera abana. Ivyo namufasha, twarafashanya. Mugabo niwe yari hafi cane y'abana. Uwo munsi vyarangoye, ndaterefona n'umugenzi ntimumfasha ntwara umwana kwa muganga. Ashitse uwo mugabo arambwira ati, uwo mwana wagwaye grippe, wamuhaye umuti w'ubushuhe? Namuye infirmier muga sinigeze mbona ico nofata.
amaze kuza niho naciye ndamuha umuti w'ubushuhe ndamuha n'umuti wa grippe umwana aca arya amabwaki ameze neza. Rero kubaho mutari kumwe n'uwo mubakanye umwe ari kurondera ubuzima uwundi agasigana n'umuryango biragoye cane gose, nukuri vyarangoye cane gose, birangora bimwe ntoshobora kubasigurira. Gerageza. Bo ni vyinshi ivyo naciyemo ni vyinshi cane. Hari n'igihe uja ahantu bakavuga ngo wa mugabo ngo umugore yaramutaye yaragiye, wowe ukavuga uti kazima nzi uwanje ahari. Ubu barundi murabazi ukuntu bameze, baravuga vyinshi, mugabo wewe uca uvugana n'Imana yawe uti Imana mfasha kurinda ibihe ndimo. Naramukumbura umuntu tubakanye nkamuvuga Mana ndagusavye usubire Co vyifatamwo umpuze n'umuntu twari tubakanye. Nugusenga Imana. Ubona ko bigoye, biba bigoye cane gose. Nasaba Imana. None urumvise ngo waramukumbuye ndumva umenga waciye mu ntuze waciye mu kirundi gikomeye cane. Urashobora korosha ukatubwira waramukumbuye kubera hari ivyo mwafashanya gukora biriko birakugora cane? Bo umupfasoni wanje navuze ko namukumbuye kubera hariho ivyangora ibikorwa vya misi yose vyo mu rugo, hanyuma umuntu mwubakanye ega ntimuba mukiri babiri, muba muri umwe. Iyo nzu urayinjiramo ukayisangamo umupfasoni wawe, ariko atahari canke umugabo atahari urumva irungu, urabona novuga nti kugira ubwambure uragira ico ubuze mu buzima bwawe, ukabona ati wa muntu yahora mba hafi. Twe iwacu mu mico y'iwacu urazi ko umushinga nahashitse umupfasoni amugaburira akamushira ku meza ati karibu mutware ifunguro. Mwico gihe rero nahashika asanga si hari igihe naryama ntanafunguye, nkumva apeti iraheze kandi narishonje. Ivyo vyose ni vyatuma ndamukumbura. Wahora akubwira ati mpa ako gakoti ndakakumanika. Ugashika ubwo we nturi muri bamwe bakura ibirati. Ugashika oya ivyo ntavyo nigeze twagize tugira kubera twe twagize mariage turi bato. Twari bwakure cane, twari dukuze mugabo je nagize mariage mfite imyaka 25. Nari ngeze sinari bwarengerana. Ahubwo abakiri bato ni uzi gutanga kera. Twabayeho mu buzima bwiza buryoshe bumeze neza, hanyuma haragira igihe rero ubuzima buradutuma dutandukana, agenda kurondera ubuzima nayo nsigana abana, twespera ko tuzosubira kuhura nk'uko Imana yakibikora. Ico gihe rero ibintu byose twagiye turabamo narabikumbuye, ndumva ko ngize ubwambure hari ico mbuze mu buzima bwanje. Yego, hari akantu wavuze ko abantu bacaye batangura kwibaza ngo yaragutaye waragenda. Kaciye kanyibutsa ikintu cadushikiye twebwe twigeze kuba dushaka kugurisha ikintu, urumva cari canditse ko jewe mugabo cari ikintu dusangiye c'umuryango. Hanyuma turavugana yuko tukigurisha, umutware wanje agiye kukigurisha bacavuga ngo reka ngo ntihagire umuntu akigura, ngo ujye ngo umugore ngo barahukanye. Ngo barahukanye ngo ukakigura ngo uzoja ubona umugore aje kukuburanya. Urumva rero abantu iyo babonye umugabo n'umugore batari hafi na hafi bibwira ivyo bishakiye bonyene. Sinzi nyene yuko abo babivuga kwari ukuvyibaza uko canke bari bafise ukwankesha kubigura, sindabizi. Mugabo Imana yaraciye inzira, haraboneka uvyemera yuko tutatandukanye, araheza aragura ico kintu twashaka kugurisha. Jewe rero nanje ikindi kintu cangoye, urumva
je novuga nti nari nubatse zitatu. Mhm. Uti vyari bimeze gute? Umva nari ngaha mu Bubirigi, umwana ari mu Burundi, umugabo yariko arakorera mu kindi gihugu. Nawe. Twasize umwana i Burundi, umutware ari gukora ahandi, nanje ndi ngaha, urumva umwana namusigiye abandi bana mu nzu. Ntivyari vyoroshe na Vyari gato. bigoye cane namwe ndumva ko bitabonye. Vyari bigoye, urumva najera ivy'i Burundi, hakagira ivyo tujera hamwe n'umugabo ari muri ico gihugu yari arimwo. Nukuri yari intambara Ntivyari vyoroshe cane. toroshe na gatoyi. Hanyuma urumva hagacajamwo na za nkumbu nawe wazivuze. Zirya rero n'ingesera zirya ziragoye cane. Urumva nanje nari naramenyereye keya. Izo nkumbu ntiwumva iyi keya yaramenyereye. Nari menyereye keya y'umugabo, urumva urayibura. Ndayibura ngakumbura umwana, urumva ivyo biba bigoye navyo kujera uri kure. Hanyuma ngaca ngirana kwa kumenyera mu kindi gihugu abandi bantu, urumva iyo bumva ngo umuntu yagiye Buraya, hariho n'iyindi miryango baca batangura kuvuga nk'uko wavuze uti baravuga ngo yaragutaye, baravuga vyinshi. Hanyuma abandi nabo bakakwandikira nk'utumesaje bakubwira bati yo ndababwire ahubwo hari ikintu cambabaza mu mutima. Baranyandikira ama message bambaza mbega umuryango none uzowutwara ryari, umugabo n'umwana uzobatwara ryari. Yo ico kintu carambabaza mu mutima, nkavuga nti Mana yanje, none uwo muntu akunda umugabo n'umwana wanje gusumba jewe nindi? Nkumva yo sinokubarira, ndababaye. Naragize intambara itagira uko noyivuga. Hanyuma ukaja wumva nk'abana nasize muhira bagwanye. Ibintu bigoye cane namwe. Hariho groupe narimwo, urumva nyene nk'ivyo vyose wategerezwa kubikora kw'iterefone, ukabumvikanisha kw'iterefone. Vyari ibikorwa bitoroshe. Akandi kantu novuga nti karankebuye, mbibasha novuga ngo karankebuye, sinzi mugabo kanyibukije igikorwa c'umudamu. Hariho groupe ya famille ndimwo, harimwo abadamu, harimwo abagabo, harimwo abajene, donc harimwo abantu bose bo muri famille. Hanyuma mbona ngo ejo ngo amazi, ngo muzovoma amazi, ngo azoba yagize, ngo azoba yakamye. Ndabikura mu yindi groupe y'abantu twiganye, ya message nca ndayizana muri groupe yabo muri famille. Hanyuma umuntu umwe aravuga ati ariko mana, murabona ivyo abagore bikorera, ati ahagaze i Buraya none yamenye yuko amazi azokama mu Kanyosha. Ati ntibiba vyoroshe na gato. Ntibiba vyoroshe, uhagaze i Buraya uri kujera urugo ruri Burundi. Biragoye cane gose. Uko je navuye ko nasigaye mu Burundi, havugwa amajambo menshi. Akigenda hari abantu bavuze basi urugo rwiye gusambuka, abana bagiye gupfa, uwo mugabo ko yahora yitahira yanyoye saa 5 y'ijoro, ubona abana bagiye kuba abandi. Basha ntibukeye kabiri abana barapfuye. Ndavyumva ariko je umugore aza ngaha twabiganiriye, twamaze iminsi tubiganira. Arambwira ati none urandekuye ngende, uzobishobora? Ndambwira nzobishobora. Kubera iki ntazobishobora? Abana n'abacu turabasangira. Erega harya nahora nca mu kabari nkasoma rimwe nkaganira n'abandi, kubera uhari. Utahari sinzogenda. Nzogenda naho nzogenda ku murango hama ntahe ndababana.
rero turabaho uko abana baramfata nka papa mama byose ari jewe biragenda neza Imana iradufasha nyuma y'umwaka umwe iraducira kanzu ca turiruka turahaza twari dukumburanye abana bakumbuye mama wabo nanje ndamukumbuye nawe adukumbuye waramuteruye ngira nshitse ngaha sinobabwira ukuntu vyagenze kubera vyinshi ntavyo nibuka kuko hari ivyo ntabonye biba bigoye cyane gose biba bigoye cyane gose hari ivyo ntibuka ntabonye ko biba bigoye cyane gose jewe ndi umuntu akaza ntunze jewe ngishika nkimubona gutya washaka nashitse mu ma 4h du matin ndamubonye gutya ndamuramukije nararitse narakoreye Moses ndarira nyine mugabo kubera hari ubundi muntu twari kumwe sinobesha yarakorotse mugabo kubera hari ubundi muntu twari kumwe yaje nyine bari kumwe ndagira nkimufashe gutya ncadagira uko nta wundi yabibonye keretse jewe nibaza ko nabone yavyumvise kubera hajya iyo uri kuramukanya n'umuntu kumva urumva ko igihindutse ari izi uravyumva mu mubiri urumva ko ari ikintu gihindutse nararize ndavuga Mana urakoze kore sana bigoye cyane asha nuko rero mumaze gushikirana ndone imiryango imaze kubashikira mwabi uretse inkumbu ese byaraboroheye uravye imico uko imiryango ibaho kugira ngo mu Burundi siko ibaho ino mubona byaraboroheye ababa kugira kumenyera uko ino babaho ntivyoroshe na gato ubona ko mu Burundi tuba tumenyereye abakozi dufise abakozi hanyuma ugasanga hari n'igihe wowe utigeze watsa n'imbabura mu Burundi kubera ataha nyine umugore araho ateka kuzanira mushinga ntahe karibu ku meza rero nshitse ngaha turashobora kwicarana iminsi ya mbere turabana nkabura ico ndamuvugisha kubera ncumva ikintu muri jewe nkumbu byatinda turamenyana buke ndagira ndamenyera rero hageze kubaho ngaha navuze nti jewe ibintu najemo ntavyo nzoshobora nkabona umugore wanje ntashobora kuva iyo avuye mu vyo yiriwemo ngo ashike ateka yoza y'amasahani n'amasafuriya akoropa inzu ndavuga nti none uwo muntu azobishobora wenyene je nanje sinari nzi n'ukuntu bakwiye yikoropesha ntavyo nigeze nkora mugabo ndamubwira nti erega uranyereka ukuntu bateka agati ngo aranyereka buke ndamenyera umunsi umwe aragiye ndiba ko ari muri formation nanje sindaronka uburenganzira bwo kugira formation ndavyuka eka nite asange nakorofye inzu ncafata amazi ndayamena muri salo ndamena ncafata rakete ndakwega no hanze ndayasohora hanze imyanda warayikuyeho yose cambona umubanyi araja yambaza ati habayiki ibombo ryatobotse amubwira nti ndiko ndakoropa carahora madame atasha abona imbere y'inzu nyene yuzuye muri Tanganyika ati vyagenze gute ndamubwira ati oya suko caranyereka ukuntu bagira aranyereka mukoropa nari nikoropesheje nayisizemo omo ati si ivyo aranyereka produit bashiramo nuko ndamenyera uko buke hamanyiza no guteka ubu ni sawa namaze kumenyera atari ndateka tukafungura ego ni sawa urumva ko ari sawa ko ndabizi ko abashiga ntahe ari mu gihugu wacu si benshi barahari bashobora gutunganya ibyo gufungura guteka ariko si benshi babamenyereye turabizi
benshi rero ngira ngo hariho n'abashikino ntibiboroheye cyane bibaza ko ku bimeze muri abo rero ndumva yuko byakoroheye. Oya ntivyanyoroheye na gato kubera ejo ntabwiye narigeze guteka nyine ndatimba nti jewe ubu rero ko atahari mpambona uko ntagira aramaze kunyigisha reka nteke ndateka umuceri ndawuteka ndabona nti wahiye numvise umose bamaze kuza gufungura waramose gusa ariko bamaze kuza gufungura umwe ariyarurira uwundi ariyarurira uwa gatatu yasanze wirabura mose nawe ujiye naca mbwa ati bagira uku hama ukagabanya umucanwa nivyo guteka umuceri bitoroshye buke ariko ubu nibaza ko n'abakwe noshobora kubategura ivyo bafungura wow n'ubugarura cyubuye gose ubwo rero nico kintu natanguye kumenyera gose kora ivyo narico takumenyera gose kuko navuga nti atahari nzocumba basi bw'iwanje nibwabiha ntaco buke ndacumba hama ndakiriho n'ubwo abantu tugafungura twese n'amahoro meza nico kintu nari nzi ko ntazoshobora mugabo nagishoboye cyane nuko rero mbere yuko dusozera je narifise ico mvuga nanje wavutse Gude yavuze ingene yasutse amasantima abonye famiye ishitse je mugane wambajije jewe umuryango wanje baje mu gihe ca covid nagiye kubakira kuri aeroport nambaye maske nabo baza bambaye maske ntiwamuhaye akabizo oya reka kubura n'ikinjana cari biba bigoye cyane naragakuye kiwanje nakiwe ndakamwambura urumva ndabagwa mu nda nyene ndabaramutsa iyo covid sinibutse kwibaho canke itabaho ako nakerekana ko nari ndabakumbuye mugabo ikindi kintu cangoye bamaze gushika umva iyo wibana uca wiberaho bugabo bwigaba ntawe bari ruti ngiye aha ntawe bari ruti umunsi duteka iki aho usize ikintu naho nyene ugisanga urumva rero bamaze gushika mu guteka narababaza nti mwumva mushaka ko twoteka iki urumva bagaca bambwira bati umwe akambwira ati je ntavyo nzi uwundi je nshaka iki canke ugasanga uko turi batatu umwe wese ashaka iciwe ahubwo nyene ko bari bagishikino ari bashasha batamenye ivyo kurya vyino ubabaje ngo mushaka ko nteka iki bashobora kwivuga gute babayisura gute twabisuma yagati je nshaka iki uwundi nshaka nawe nabisumye biri ngaho nkababwira nti hari ibi n'ibi mubona twoteka iki urumva rero i Burundi urazi ko umugabo ivyo ntavyo yinjiramwo haja n'umugore yimenya n'umukozi urumva je rero nkababaza nti tugira iki umwe akambwira iciwe uwundi iciwe guhuriza hagati twategerezwa gutora donc ico duhurije ko twese ngaca mbona kumenga biragoye canke nabo bakabona umenga ndiko ndabagora urumva kuko i Burundi n'abantu bake babaza umugabo bati mbega duteka iki mugabo ngaha anye uramubaza hanyuma ikindi novuga nti mugabo vyoba vyiza ari waje kucivugira normalement reka ndakivuge ko nekuvuga nti nkuko wewe wavuze uti we vyarakugoye kumenyera je umugabo wanje vraiment guteka nta kibazo yarabifise ko gusa nyene kubera ataramenyereye kumenya ati duteka iki narinda kumuba nzi yuko nagiye ku kazi nawe atarakaronka narinda kumubarira nti uno munsi duteke iki niki
nagiye ku kazi ngasanga yagitetse vrema ntantutse n'umugabo w'intore kugira cyane ngo ngira Umugabo w'intore zoronka cyane. akanya tuzobaha akanya tuzogira ikiganiro c'abagabo Yego. mutubwire ingene mwamenyereye jewe ubu jewe hari akantu agomba mvuge gatoya kankoze ku mutima kameme nshitse ngaha twaragiye muri magaza yambwiye ati ngo tuje gusoma turagenda muri magaza je nari nzi ko tugiye mu isoko nka kumwe tugira i Burundi twinjira muri magaza twari deux ahantu frame turinjira arasuma je sinabona n'ivyo ariko arakora aratora ibintu ashira mu ikadi mbona atoye inzoga yatoye agapake k'inzoga agashira ndamubaza none dufise abashitsi ati kubera iki kuzanye izo nzoga zose atoye ati none we ntuzonywa ndavuga none izo zose ni jewe gusa ko nzi ko atawundi babanywa ati mana mufasoni wanje nukuri ku mutwe ndagushimiye je mu bundi ngenda kugura akacu nari nzi ngo tuzagura icupa rimwe canke zibiri mbona guze kanuze kose ndashikana muhira ndasoma nahora atakintu na kimwe mutwaye iheza asubiye akazana iyindi ndavuga nti ese iyo babandi bavuga ngo yantaye iyo babona ingano uriko urafatwa neza yego nuko icakano karankoze ko cane kwiyumvira yuko wewe unyoterwa kandi atanywa inzoga ukeneye inzoga karankoze ko cane gose cyangwa ko ari umufasoni w'intore kandi ntivyantangaje kubera niko yakuze niko yarameze yego turamushimiye ahari yego murakoze nuko rero ngira ngo twosoza turabashimiye cyane ko mwatuganirije neza nibaza ko abanywanyi bacu banezerewe n'iki kiganiro cyacu nibaza ko muri komantere bazotubwira niba hariho icyo hari ikindi kintu ikindi kiganiro twubaha kijanye n'ibyo muri make muri komantere muratubwira uko mwabonye kino kiganiro hanyuma tubandanye tubazanira ibintu bishobora kubaka nuko rero ntatevye nibagire akajambo bababwiye k'impanuro mu majambo make umwe hanyuma turangize ikiganiro murakoze mu majambo make je ico novuga ico noshikiriza nohanura abantu baba babana mugabo umwe ariko ndarutse mu wundi asigaye mu rugo ikintu ca mbere ni ukwizerana ikintu ca kabiri ni ugusenga Imana hama usigaye mu rugo akitaho ibibondo baba bafise kubera urya nawe yagiye hariya umutima ntuburi hamwe nuko murakoze je nanje ico nohanura abantu imiryango umwe aba yaragiye nko kurondera ubuzima umudonko yasize famiye yiwe i Burundi ico mwokora kugira ngo bigende neza ni ukuganira kenshi mukavugana ku telefone bishoboka ibigoye mukabandanya mubivugana ntihagire uvuga ati jewe bantereranye mukagerageza ibibagoye mukabitorera inyishu muri hamwe hanyuma mukizerana nk'uko Gode abivuze hanyuma mukanasenga Imana kubasenga ikindi nuko mumaze gushikirana naho atowosubira kwidoga ati vyagenze uku warantereranye biki mwoca munezerwa yuko musubiye kubonana nkuko Gode anezerewe na jewe ndanezerewe cane gose nta kintu kiryoshe nko kubona umuryango usubiye guhura
nk'uko ijambo ry'Imana rivuga ngo ico Imana yifatanirije ntihakagire ikigitandukanya, rero ntitugatandukanywe na distance iba iri hagati y'umuryango, nuko Imana iduhezagire. amen amen. Kandi namwebwe mwatwumvirije, Imana ibahezagire. nuko murakoze cyane bakunzi bacu, bakunzi ba Sherere imwe, twizeye ko bano bashyitsi bacu nitwabarondera kugira ngo batuganirize ibindi bintu bazotwemerera. Cane Ubwo gose. rero muhezagirwe, hasigaye ni muri komantere, tuzoba dusubira. Murakoze, Bye bye. Bye bye. bye.